umuntu w'indyarya umuntu w'umwiyorobetsi ashobora guteza imbere igihugu ni 1+1=2 ushobora gutera imbere uri indyarya ntibikunda ngo ndabe ko yambonye ko ntariko ndakora bahora bambwira najya ndabumva reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV ndabahaye kaze kuri mwe mwese mumviriza aya makuru muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye hirya nino mu karere k'ibiyaga binini reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ejeje kudushikira reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kandi ko karyo ndagusoma ku musi iyi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uracurabona arakazujyano nyene fyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV aya namakuru avurwa muri politiki umutekano n'agateka kazira muntu muyakurikira mu biganiro vya misi yose idonido ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi aka kanya hari amakuru ateye ubwoba nyuma yuko enderetse za Reveriyano Ndikuriyo munyamabanga mukuru umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD zari ziri mu biro vy'umukuru w'igihugu aka kanya zejeje gushitsa kuri Reveriyano Ndikuriyo amakuru akomeye cyane yuko umukuru w'igihugu nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye aremvye aka kanya yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane turaza kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cuba General Major Evariste Ndayishimiye hoba agiye gusohoka itangazo rikomeye cyane ko yoba agiye kujanwa mu makungu nyuma yuko hibonekeje yuko wa mupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania yoba ahejeje gutomora yuko umukuru w'igihugu yoba yahawe ishano ivyo vyose rero nkuko tubandanya tubibashitsa ko na makuru ababaje cyane abene igihugu kuri ubu ngubu turafise ubwoba reka andi makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi turayagaruka ko ngaha kuri iyi mbonesha kure yacu hari na yandi makuru avurwa ko kuri ubu ngubu nyuma yuko izo nderetsi z'umukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo zahora ziri mu biro vy'umukuru w'igihugu zejeje gushikiriza ayo makuru aka kanya biravugwa ko Reveriyano Ndikuriyo bice bimenyekana yuko ari we murongozi mukuru w'ikiroberi gishashe ca Rarube kibonekeje mu ishamba ry'icimeza ikibira hari amakuru akomeye cyane aje kudushikira ngo tugire ngo tubashitse ko yose idonido aka kanya nkuko vyibonekeje yari ku muhingamo aho habonetse umwe mu bahora bakorera Reveriyano Ndikuriyo ari warongoye izo mbonera kure zari ziri muri komine Mabayi nkuko amasoko yacu avyemeza abari muri iyo komine bahejeje kuturungikira amakuru akomeye cyane turubuze kubashitsa ko yose idonido amajwi yibanga imbonera kure zivuga ko zarahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyene General Major Evariste Ndayishimiye no kwifatanya na kakarwi kibonekeje ku mugambo ukomeye cyane wo gukura ko intwaro y'agahotoro intwaro y'umukazo intwaro itarimwo ubutungane vyose rero turabibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira Reveriyano Ndikuriyo bari umugambanyi yo bari umwansi w'u Burundi nyuma yuko aravye neza ko umukuru w'igihugu nyene cobore General Major Evariste Ndayishimiye aremvye biravugwa ko umukuru w'igihugu nashikanwa mu makungu ku detail ca iratangazwa mu gihugu c'u Burundi ivyo vyose rero turaza gutanga umuco kuvyerekeranye n'ibi biriko biribonekeza mu gihugu caciza c'u Burundi amakuru mabi adahumuriza kuri ubu ngubu rero bikaba mu nyuma z'uko n'umukuru w'igihugu nyene cobore General Major Evariste Ndayishimiye aho mu karere ka EAC kuri ubu ngubu naho bahejeje kumufatira ingingo ikomeye cyane nyuma yuko amwagiriza ububeshe hari amakuru akomeye cyane turubuze kubashitsa ko n'amajwi y'agacamutwe yibonekeje mu kiganiro n'umumenyesha makuru wacu yahora ari muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo abasirikare b'u Burundi barungitswe mu rugamba kuri ubu ngubu batanguje umugambi w'ubugambanyi ku mukuru w'igihugu nyene cobore General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yagirwa n'ica co kubeshya igisoda c'u Burundi n'umuhari wa M23 amakuru akomeye cyane rero turaza kuyagaruka ko mwidonido ry'aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira
umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye araremvye mu gihe bitegerezwa ko kuri ubu ngubu yoba agiye guhemukirwa nyuma yuko hari amakuru akomeye cyane yuko inderetsi za Reveriyano Ndikuriye mu biro vy'umukuru w'igihugu zihejeje gutangaza amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ishamba kimeza ry'ikibira kuri ubu ngubu ryoba ryugaraniwe n'imbonerakure zitandukanye ziva mu makomine agiye atandukanye zariko ziri mu myimenyerezo itandukanye aho Reveriyano Ndikuriye yari yazirungitse n'umukuru w'igihugu mwarumvirije ko yumvikanye mu majwi akomeye cyane ashigikiye imbonerakure none zoba arizo zigiye kwishinga muri aka karwi ko gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibihejeje gushika mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ndababwira ukuri umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko gutwara igihugu c'u Burundi vyoba bihejeje kugorana turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane abanyepolitiki batandukanye mu gihugu c'u Burundi bahejeje gushira ahagaragara ibihangange muri CNDD-FDD ibihangange mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi bihangange biri mu gihugu c'u Burundi bitandukanye vyaba ibiva mu makungu vyose bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko amenyekanye amakuru akomeye cyane ko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yahawe ishano nubwo bitaremezwa neza n'abaganga bahora bagenderanira kandi bahora bavura umukuru w'igihugu vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ninde yoba yihishe nyuma y'uwo mugambi ukomeye cyane umugambi mubi cyane kandi ugayitse wo kuba yoha umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibintu bibi bibangamira amagara yiwe vyose rero reka tuyatangurire amakuru yacu ku makuru akomeye cyane aje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko haratowe ikiziga c'umuntu afise imyaka 40 ikiziga kiriko kiranonekara caratowe n'abarimyi ku gacimbiri karubuye ku musozi wa Mrambo rimwe muri komine Rugombo mu ntari ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyagihugu bavuga ko yishwe bagasaba ko ahoba amatohoza adahengamye umusitanteri wa komine Rugombo aremeza ayo makuru inkuru ya Burundi News TV amakuru ava mu bajeje umutekano yemeza ko ico kiziga catowe mu nzu iriko irubakwa hafi y'uruzi Nyakagunda amakuru akomeye cyane rero nuko ayo makuru yemezwa n'uwo yishwe yari aboshe nuko kandi atamenyekanye yari afise ingoma muri umubiri wiwe wose bikaboneka ko yishwe abanje gukubitwa cyane abanza kwibonekeza ko hoba hari umuntu yoba atazi amakuru yiwe abatanze amakuru bavuga ko ico kiziga cabonywe n'abanyagihugu batahutse bavuye mu mirima yabo yari yambaye impuzu nziza n'ibirato bishasha nk'uko twabibashikirije bikabivugwa ko bahatahuwe uwo bayihishe muri uyu mugambi bitumwa n'umuntu yiyumvira ko atari umunyagihugu murimye wo ngaho asanzwe niko vyavuzwe n'ababibonye kuri ubu ngubu rero uwo muntu yoba yarambuwe ivyo yarafise vyose n'amafaranga imbere yuko yicwa umuntu aba muri ako gace avuga ko gutora ibiziga vyama vyabaye muri ako gace musitanteri wa Rugombo aremeza ayo makuru ikiziga naco kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cibitoke asaba umuntu wese yogira amakuru kuri uyo muntu yishwe yatanga kugira ngo umuryango wiwe n'abagenzi babimenye Gilbert Manirakiza asaba abanyagihugu gufasha igipolisi c'Inyamiramabi kumenya abicanyi bakoze ayo mahano bikaba mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira ngo dutambutse kuri imbonesha kuri yacu ari nayanyu ya Burundi News TV abicanyi bahejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi harimwo imbonerakure kuko ziriko zirarangwa n'amabi ateye ubwoba kuri ubu ngubu rero turaza no kugaruka ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira kubijanye n'inguvu imbonerakure zoba zaronse nyuma yuko zumvirije yuko Reveriyano Ndikuriyo ariko aratanga intererano n'agashara kameze neza kumbonerakure zinjijwe ishamba kimeza ry'ikibira ivyo byose rero turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira bikaba mu nyuma z'uko hari n'izindi mbonerakure zoba zatanguje umugambi w'ubugambanyi mu butegetsi bwa Gitega nyuma yuko hari irungikwa ryabaye ku igenekerezo rya 20 umwaka Gitugutu mu mwaka 2023 mu kwezi kwa Gitugutu izo mbonerakure zararungitswe rero zirungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo none zimwe muri zo hariko aratahukanwa ibiziga vyabo rero turaza kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira
nyuma yuko humvikanye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nyuma yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye. Reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arajeje kugaragara mu mabi ateye ubwoba. M23 ivuga ko yahemukiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ko vyari vyaganiriye ku vyo bari baganiriye mu kahise. Amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira mu kiganiro umukuru wa M23 Bertrand Bisimwa yatanze kuwa gatandatu heze ku igenekerezo rya 18 Munyonyi mwaka 2023 yaremeje ko yakiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye i Bujumbura. Bertrand Bisimwa avuga ko yagiraniye na neza cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bisimwa avuga ko yari yabonye muri Ndayishimiye umugabo w'umunyamahoro yipfuriza ineza akarere kose. Avuga ko Ndayishimiye yari yamwemereye kuba umwumvikanisha abanyekongo akaja hagati ya leta ya Felix Antoine Tshisekedi n'umuhari wa M23 kugira ngo haboneke umuti ku bibazo bafitaniye. Kuri ubu ngubu rero Bertrand Bisimwa aremeza ko Evariste Ndayishimiye yari yamweretse ko atahura ibibazo vya M23. Bisimwa yabandanije avuga ko atarigera atahura ingene Evariste Ndayishimiye yahavuye ajana ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, azambika imyambaro y'igisirikare ca Kongo azikuramwo umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Kuri ubu ngubu azirungika kurasa umuhari wa M23. Avuga ko atashobora gutahura ingeni nanone umuntu ahagarariye umuryango wa Afurika y'ubuseruko yanatanze ingabo zifasha kugarura amahoro, yongera agakina imikino y'ikinyegero akifatanya n'umugwi winyegeje inyuma yo kugwanya umuhari wa M23 nabo bita ba Wazalendo, insoresore ziboneka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibi rero birababaje cyane nkuko yabishikirije. Bisimwa avuga ko yarengewe cyane n'imyifato ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe n'ibindi bihangange bitandukanye biriko biragaruka kuri ibi vyabaye. Kuri ubu ngubu rero ikiganiro Bertrand Bisimwa yagitangiye mu gisagara ca Bunagana, kimwe mu bisagara bigenzurwa n'umuhari wa M23 kiri ku rubibe Ubuganda na RDC. Uyu mukuru wa M23 yarangije avuga ko yiyamirije kwerekana kandi akaba yimirije kwerekana abandi basirikari b'u Burundi bafashwe mpiri n'uwo muhari wa M23. Birahambaye cyane ko leta y'u Burundi yosigura impamvu yahisemwo uyu mukino w'uburyarya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kuba umushinga ntahe uhuza abavukanye ukongera ko kifatanya n'umwe mu bari mu matati. Amakuru akomeye cyane rero ajeje kudushikira tugira ngo tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nuko abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri na M23 itorobagirira nabi mu gihe hagitegerezwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yofata ingingo ikomeye cyane akagirana amasezerano n'umuhari wa M23 abasirikari b'u Burundi bagatahukana cyane ko humvikanye ko umuhari wa M23 atakibi uriko uragirira abo basirikare bafashwe mpiri. Nyuma yuko hari imbonera kure ziva mu bisata bitandukanye by'igihugu cacu c'u Burundi zejeje kuba ziriko ziratabaza nyuma yuko zarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, none ibiziga vy'ababo kuri ubu ngubu rero bikaba bihejeje kuba vyibonekeza mu bisata bitandukanye aho hari kubera urugamba ku ntambara. Amakuru akomeye cyane rero ajeje kudushikira turaza kuyagaruka ko mwidonido ry'aya makuru tubandanya tubategurira. Bikaba mu nyuma z'uko nk'uko twababwiye mu mfiyafunyo hari amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nyuma y'uko muri komine Mabayi mu micungararo y'ikibira ibintu vyaheje gukomera cyane, bikaba vyaboneka ko imbonera kure ko zinjire ikibira zikinyegeza kandi bitandukanye nk'uko izindi mbonera kure zisanzwe zikizura mu ivyo bice. Amakuru akomeye cyane rero dushikiye nuko izo mbonera kure za Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngo zarungitswe nyuma y'uko inderetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu yahora ari ya Reveriyano Ndikuriyo ihejeje gutanga amakuru akomeye cyane ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
aremvye amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bageramiye nyuma yuko ibihangange bitandukanye vyo vyarateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bikabura akaryo none kurungu bikaba vyohejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nkuko yaciye yatumiza ko umupfumu wiwe yahora muhanurira aba mu gihugu ca Tanzania kuri ubu ngubu akaba yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Bikaba bitaratangazwa neza ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nubwo bikekwa ko kuri ubu ngubu yoba yahawe ishano n'ibihangange bitandukanye nyuma y'inama giturumbuka yari yahejeje kuba hagati y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika nyuma yuko bavugaga ku idosiye ikomeye cyane yari yanzwe gushirwa ko umukono n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Iyo dosiye iyo dokere ari iyo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga agasubirizwa na Keri Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira barafise ubwoba ubwo bwibonekeje ku itariki 8 muri Ruheshi umwaka wa 2020 ubwo umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu wahagarikwaga. Amakuru akomeye cyane rero nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umwe muri basumbambike biwe aribo bariko barakurikirana ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu. Bikavugwa ko kuri ubu ngubu atamu general n'umwe canke umusoda mu bacungerera inkambi icungera umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu yoba arekuriwe kuja aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kubwo amasoko yacu mu bagendanira umukuru w'igihugu biravugwa ko kuri ubu ngubu ibintu vyose vyaba bihejeje gukomera cyane nyuma yuko bagiye gutangazwa umugambi ukomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Izi mbonera kure zarungitswe muri mabayi ibintu vyabejeje gukomera cyane nyuma yuko Reverien Ndikuri yafashe ingingo ikomeye cyane kandi bikaba vyahejeje kumenyekana ko Reverien Ndikuri yoba ari we mukuru mu barongoye kakarwi kararube kibonekeje mu ishamba ry'ikimeza ikibirafatikanije ariko arafashanya n'abajenerali bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi nabo batorotse igisoda bakaja muri uyu murwi mushasha. Amakuru dukura mu gisoda remeza ayo makuru bikaba bivurwa ko izo mbonera kure zoba zajabutse zija mu ishamba kuri ubu ngubu zoba zihejeje gufata ingingo ikomeye cyane aho zimwe muri zo zari zifise ibigwanisho binini izindi zifise ibigwanisho bitoyi. Turi buze kugaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu rero vyoba bihejeje gukomera cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko haribonekeza ubugambanyi mu ntwaro yiwe, hakaboneka ko hari ibihangange biriko birabandanya mu gukura ko intwaro y'agahotoro nk'uko Reverien Ndikuriyo n'umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo yahora abishikiriza. Kuri ubu rero turaza kugaruka no kuyandi makuru avurwa ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu biganiro vyacu biza kandi dutambutsa kuri Burundi News TV. Uyu mugambo ukomeye cyane Reverien Ndikuriyo yo batanguje yoba ari wo kugambanira kandi wo kugandagura umukuru w'igihugu kuko vyibonekeje ubwo Reverien Ndikuriyo yari yagiye mu gihugu ca Nigeria. Biravugwa ko hari ibintu vyoba yarakuye muri ico gihugu nyene, igihugu murazi ko kizwi ko uburozi buteye ubwoba mu bijanye no gutembagaza ubutegetsi. Mwarumvirije ko muri ibohero rya Gitega aho General Lengiyo mu Bunyoni yariko aburanishwa mu ibanga rikomeye cyane, mwarumvirije ko yagirijwe caha cyitwa gutembagaza ubutegetsi akoresheje amangetengete. Ivyo vyose rero bikaba biri bugaruke ko muri aya makuru akomeye cyane aje kudushikiraho Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD nawe nyene yoba ahejeje gukoresha ivyo vyose vyavuzwe mu rubanza rwa General Lengiyo mu Bunyoni. Umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ukomeye cyane ngaha mu gihugu cacu Burundi biriko mu nyuma zuko kuri ubu ngubu vyo bivugwa ko kuri iri genekerezo hari harungitswe abaje kugandagura waza umushikiranganje wa mbere General Lengiyo mu Bunyoni, ariko vyaciye biba ivy'ubusa. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nyuma yuko umwe mu basirikare yari yarungitswe ku idosiye yari yakozwe ivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu no mu bindi bihangange bitandukanye vyibonekeje mu mugambi wo gukura ko wazara umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Lengiyo mu Bunyoni n'abaryango biwe n'akarwi kibonekeje mu mugambi wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi biraboneka ko igihugu c'u Burundi coba kirimwo ibibazo biteye ubwoba kandi bikomeye cyane. Ibi turaza kubigaruka ko mu makuru yacu aza bikaba mu nyuma zuko
turi buze kugaruka ku itangazo ryoba rigiye gushirwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu kuri ubu ngubu nyuma yuko umukuru w'igihugu azoba avuye mu gihugu c'u Burundi ajanywe mu bitaro mu makungu. Hari ayandi makuru akomeye cyane avuga ko umupfumu w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ajeje gutahura uwo bayihishe nyuma y'umugambi wo guhereza no kurungikira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka nsubire ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi kuri mwebwe twahejeje kubana muri ibi biganiro, kandi kuri mwese mwahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko karyonda gusomanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazugeno nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu. Ntimuje kure mukanya nyuma y'amatoza turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye ninde yo bayinyegeje mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi imbonera kure zarungitswe kuri ubu muri uwo murwi, uko vyaboneka ko umwe mu bari barongoye izo mbonera kure zikijabuka biravugwa ko yahora akorera Reveriyano Ndikuriye umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ivyo vyose rero biratahuritse nkuko turibuze kugaruka tubishirako umukono kandi dutanga insiguro kubijanye tunatanga umuco kubijanye na kudeta nkuko General Prime Niyongabo ajeje gukorana inama muri Etat Major no mu biro vy'umukuru w'igihugu ariko aravugwa amanama atandukanye, nubwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye atanga itegeko ryo kuyafuta nyuma yuko biboneka yuko yoba aremvye ayo manama akaba yurutavana ko nyuma yuko humvikanye amakuru akomeye cyane ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kuja mu makungu. Abasenga musenge, reka ndabakengurukire cyane turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.